akuramukije wewe udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV no tubashikiriza amakuru atandukanye, amakuru mu gisata cya politike, igisata cy'inkino, igisata cy'indero n'ibindi byose bitandukanye, umutekano n'ahandi hose maze amakuru tukabashikirira ku gihe. Rero amakuru uyu munsi araza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira: ikiza gikaze cyahitanye abantu, impunzi z'abanyekongo zarakubiswe n'inkuba. Rero iki ni ikiza cyaje kuba rero gishikira zino mpunzi, na cyane ko hari n'ibindi bibazo zimaze igihe zihurira nabyo. Ibyo rero bikaza bikomeza gutuma ubuzima bwabo bujya mu kaga. Rero aya makuru ndetse n'ayandi atandukanye niyo tuza kuba tubashikiriza. Rero harimo nagaragaza ko Mutamariye tuna General de Police Gervais Ndirakobuca rero alias Ndakugarika, rero nawe hari ibyo yatangaje ni ibiki. Aya rero ni amakuru tubagejejeho kuri izi mpfunyapfunyi, n'ayandi tutabashije kubashikiriza kuri izi mpfunyapfunyi z'aya makuru niyo tugiye kuba tubashikiriza, maze ibintu birushe ko kugenda neza cyane. Reka rero tudatevye tuze tubashikirize ano makuru ku buryo bw'idonido. Ariko tubibutsa wewe utari wafite subscribe cyangwa se sabone bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube, kugira rero uze kuba ufyondako maze amakuru agushikire ku gihe. Reka tudatevye nk'uko twabibijeje tubageze hano makuru ku buryo bw'idonido. Ikiza gikaze cyahitanye abantu, impunzi z'abanyekongo zarakubiswe n'inkuba. Ruyigi, rero muri Ruyigi imvura nyinshi ivanze n'umuyaga mwinshi yaraguye mu ikambi y'impunzi ya Busuma iri muri komine Ruyigi, intara ya Buhumuza mu buseruko bw'u Burundi. Iryo sibe ryatumye umusozi unyerera hapfa n'abantu. Impunzi z'abanyekongo zitatu zarapfuye inyuma yo gukubitwa n'inkuba, bituma umubabaro n'ubwoba vyuzura mu mpunzi. Intahe zegeranije iyo mvura yatanguye inyuma y'umutaga, ifise umuvuduko mwinshi imbere y'ukuzamwo umuyaga mwinshi ku mugoroba. Amazu yubatswe mu bikoresho bitandukanye yarahungabanijwe n'iyo miyaga. Isi nayo yatose kubera umuyaga wa buri munsi. Yerekanye n'ibimenyetso biteye amakenga mu bice bimwe. Muri ivyo bihe bibi, inkuba yarakubise mu gice co mu ikambi kirimwo abantu. Impunzi zitatu z'abanyekongo zarakubiswe n'inkuba zica zirapfa ubwo nyene. Ubwoba bwaciye bukwira muri iyo kambi. Twumvise imituragaro imena ikaze cane, hanyuma tubona umuravyo umena amaso. Mu masegonda makeyi yakurikiye twumvise induru. Batatu mu bavukanyi bacu bari bamaze kugwa hasi, bamaze gupfa. Twese twari mu gahinda n'umubabaro, twari twahunze amasaso, none turiko twicirwa n'inkuba hano. Umukuru w'igihugu Kisekedi akwiye gufata ingingo vyihuta kugira dufashe gusubira iwacu, niko mushagaruza impunzi
y'umunyekongo imaze hafi amezi ane ibaye ubusuma avuga. Abategetsi ba Kongo n'u Burundi ntibashobora kwemera ko izo mpunzi zisubira iwabo, bavuga ko umutekano utifashe neza. Ariko rero impunzi zimwe zimwe kubera ubuzima bubi zibayemo zama zitegura kenshi imyiyerekano zisaba leta y'u Burundi n'iya Kongo hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR kuzemerera gusubira mu gihugu cabo. Inyuma y'ico cago abajejwe intwaro yo muri iyo kambi hamwe n'abagira neza barashitse hano iryo bara ryabereye kureba ivyo nonekaye, bongera bafasha imiryango yabuze. Kiretse abantu bapfuye amazu menshi yarononwe n'iyo mvura. Amazi arasidagurika. Impunzi zisaba leta y'u Burundi HCR n'abafashanya nayo gukomeza ingingo zo kuzikingira no kubaka amazu akomeye kugira ngo ivyabaye ntibizosubire. Ikambi ya Busuma yuguruwe muri Kigarama 2025 ikaba irimo impunzi z'abanyekongo zirenga 75,000 zahunze intambara zo mu gihugu cazo. Ku miryango ibayeho mu bukene, ivyo biza n'isibe vyerekana ko zama zibangamiwe buri munsi, cane cane mu gihe c'imvura. Rero niyo makuru twagira tubashikire none, ariko tubafisiye n'ayandi makuru atandukanye, aho rero muri aya makuru tubabarira nk'uko twari twababariye ko hari andi makuru nayo turaje tuyabashikirize, na cyane cyane ko ibintu bikomeje kuba bigenda neza. Ariko rero n'iyi mvura nayo irakomeje kuba agaterera nzamba, irakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Rero mu yandi makuru turavuga ko rero mu yandi makuru hari ibibazo nabyo bigenda bitandukanye, aho rero nanone ariko makuru twababwiye mu mfunyapfunyi nuko uwitwa rero umujenerali we rero umupolisi akaba rero Mutama Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika rero ko yoba hari ibyo yatangaje. Yagize ati rero biragaragaza ko nka hamwe birenze bikunda akazokwitohoza mu mabanga yo kurongora igihugu. Hari igihe yoronka amajwi rero agera kuri 95% kwijana, kandi CNDD yoja yakomera cyane gusovya kuko arinze avuga ati uranyobwa kandi urarura, ndazi ko itegeko ryatera rija mu ngiro. Rero uyo Ndakugarika rero ni we arongoye rero umugambwe CNDD-FDD rero uri ku butegetsi. Aya niyo makuru twari tubafisiye none, kandi dushimira wewe wakomeje kuba natwe, ariko
reka tubanze tubwire wewe tutatanguranye zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibandako. Muri aya makuru twabariye ko hari rero ikiza gikaze caje kuba kigera ku mpunzi ziri mu ikambi ya Busuma, aho rero inkuba zaje kuba rero zitwara ubuzima bw'abanyekongo bahahungiye, na cyane cyane abari rero muri iryo kambi. Rero icyo ciza cyaje mu gihe n'ubundi impunzi zoma zigaragaza ko zifise ibibazo bitandukanye, cyane cyane iby'ubuzima, aho rero ataco kurya bafise. Ni n'aya makuru n'ayandi yose rero niyo twabashikirije none. Reka twisabire wewe tari wafyonda sabone kugira wafyondeko, maze amakuru aje gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Reka rero tudatevye dusubikire ngaha, amakuru natugaruka, turabakunda cyane.